Inshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo aho muri hose, kandi ndabahaye ikaze ngo muze dusome kandi tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana Ekleziya mawe wacu yadutegekanirije kuri uyu munsi mukuru cane wa Pentekoti, umuzo wa mutima mweranda ku batumwa. Ibisomwa tukaba tubisanga aha hakurikira. Ica mbere nico dusanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ikigabane ca kabiri kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 11. Izaburi ryo kwisa iryo jambo ry'Imana niyigira 103 canke 104 bivanye n'igitabo muriko murakoresha. Igisomwa ca kabiri nico dusanga mw'ibaruwa Paulo mweranda yandikiye abaromani, ikigabane c'8 kuva ku karongo k'8 gushika ku ka 17. Inkuru nziza nayo niyo dushikirizwa na Yohani mweranda, ikigabane ca 14 kuva ku karongo ka 15 gushika ku ka 16, tugaca dusimbiza tukaja ku karongo ka 23 agace ka kabiri gushika ku ka 26. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervazi Nibogora, ndi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo muri diocese ya Edmundston, province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi wa Pentekoti wasanze abatumwa bose bakoraniye hamwe. Niho havyuka intureka iva mw'ijuru, imeze nk'umuyaga w'igihuhusi, wuzura inzu barimwo hadaciye n'akanya. Babona haserutse imbeya zimeze nk'indimi z'umuriro, ziricagura zija guhagarara ku mutwe w'umwe wese mu baraho. Bose rero buzura mutima mweranda, batangura kuvuga izindi ndimi, ku rugero mutima mweranda abahaye kuzivuga. I Yerusalemu naho hagerereyemwo abantu bubaha Imana, bari bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Aho bumviye intureka, abantu bose barashwa baduka bumiwe bwumigwe, kuko umwe wese yumva abatumwa bavuga ururimi rw'iwabo. Bagwa mu gahundwe, baraheza bagira bati, aba bantu bavuga sabi bugarire, bigenze bite none kumwe wese yumva bavuga ururimi rw'amavukiro? Urabi Pariti, urabo Imedi n'Abiramati, uri abaturuka i Mesopotamiya n'i Buyudeha, ni Kapadosiya, ni Ponti muri Aziya, uri Abanyafrigiya n'Abanyapamfiliya n'Abanyamisiri, be n'abava mu ntara y'Ilibiya yegereye Sireni. Uri Abaromani bari ino, uri Abayahudi n'abatoye idini yabo, uri Abakreti n'Abarabu, twese twumva bahaya mu ndimi zacu ivyiza vy'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama, tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Mukama, tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Ninahaza umukama se mushaha wanje, Mukama mana yanje uri mukuru cane. Ivyiza wakoze n'isi nzimukama, isi ihinda itunga ryawe. Mukama, tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Ubakuye ku kuboko baca barumara, bagasubira mw'ivu. Ubasubije ko agatima, ngabo barakomeye, kandi ugaca uhindura n'isi. Mukama, tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Ubuninahazwa bw'umukama nibuhangare imisi yose. Umukama nahimbagwe n'ivyiza yagize. Nishakira guhaya Imana yanje umwanya nkidundega, no kuninahaza umukama mu myaka n'imyaka. Mukama, tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Ibyo
dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abaromani. Bene wacu, abaguma muri kamere y'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Mweho ntimukigenzwa na kamere y'umubiri, ariko mugenzwa na mutima, kuko mutima w'Imana asanzwe aba muri mwebwe. Iyo umuntu adafise mutima wa Kristu, uwo muntu ntaba ari uwiwe. Kristu niyaba asanzwe ari muri mwebwe, umubiri niko ugenewe gupfa kubera igicumuro, ariko umutima wo ufise ubuzima kuko mwaharuwe mu ntungane. Kandi mutima wazuye Yezu mu bapfuye asanzwe ari we ari muri mwebwe. Uwazuye Kristu mu bapfuye azogira mizima imibiri yanyu ikwiye gupfa kubera mutima wiwe ari muri mwebwe. None rero bene wacu, umwenda mufise ntimufitiye kamere y'umuntu ngo itume mwigenza nk'uko ibishaka. Nimwaba mwigenza nk'uko ya kamere ibishaka, ntimuzobura gupfa. Ariko nimwaba mwica ibikorwa by'umubiri, ku bwa mutima muzohoraho. Abarongowe na mutima w'Imana bose nibo bana b'Imana. Na kare ntimwaronse mutima w'abashumba ngo musubire kugira ubwoba, yamara mwaronse umutima w'abana barezwe mu nzu, utuma tuvuga tuti Aba Dawe. Mutima wenyene ubwiwe ni wafasha umutima wacu kwemeza ko turi abana b'Imana. Ko turi abana, turi basamuragwa b'Imana n'abararwa kimwe na Kristu. Dusanzwe dusangiye nawe ububabare kugira ngo tuzoninahazwe hamwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. Uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje. Bisubiye, iryo mwumva mvuga si iryanje, ni rya Data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe. Ariko wa mutabazi mutima mweranda Data azorungika kw'izina ryanje, niwe azobigisha vyose, yongera abibutse ivyo nababwiye vyose. Bavukanyi bakundwa b'Imana, uyu munsi duhimbaza umunsi mukuru wa Pentekoti, umunsi usozera ikiringo ca Pasika twari tumazemwo iminsi 50 yose. Ico kiringo cabaye ic'ukwigina mu kanyamuneza ivyiza bikomoka ku ntsinzi ya Kristu yizuye mu bapfuye agatsinda kabi n'urupfu. Bararonse akaryo ko kuzirikana ingene Yezu ahamariye kwizura mu bapfuye, yagumye abonekera abatumwa kugira ngo ubwa mbere na mbere abanze atekanye imitima yabo, ayisanure kubera bari baraguye igihumura kubera urupfu rwiwe. Muri uko kubaremesha yaboneyeho kubategura kugira ngo berekeze amaso imbere,
baraba ubutumwa buhambaye bubarindiriye. Yarabemereye ko muri ico gikorwa bashinze batazoba ari bonyene, ariko bazoba barongowe na Mutima Mweranda Umuhoza, ari nawe azobibutsa ivyo yari yarababwiye vyose, eka mbere akazobahishuka n'ivyo atashobora kubabwira muri ico gihe, kuko batari bwakomere bikwiye ku buryo boshobora kubitegera no kuvyakira. Aho amariye kubikebanura rero, akurira mw'ijuru nk'uko twabihimbaje ku munsi mukuru wa Asensiyo, yari yabategetse kurindirira i Yeruzalemu, ari naho twumvise bari biyugaraniye bariko barasenga. Aho nyene niho Mutima Mweranda yabasanze ku munsi mukuru wa Pentekoti Abayahudi bari basanzwe bahimbaza. Umuzi wa Mutima Mweranda rero ku batumwa ni ivuka rya Ekleziya, kuko uwo munsi wabayeko ibitangaro bibiri bikomeye. Ica mbere, Mutima Mweranda yerekanye ububasha budasanzwe, aho abatumwa bari bamaze iminsi biyugaranye ku gutinya Abayahudi, bashira ubwoba bakugurura inzugi, bagasohoka bakagenda bagana abo Bayahudi nyene kugira ngo babashikirize ijambo. Ikimenyetso ca mbere c'aho Mutima Mweranda vyagiye bavukanye, nuko abamufise badatinya kuvugira Imana, badatinya gushingira intahe izuka rya Kristo. Ntibagira ubwoba canke ngo baterwe isoni n'ukwitwa ba Kristo, naho nyene boba bashobora kubizira. Igihe cose rero uzoba wumva ufise ubwoba bwo gukura ururimi mu kanwa ngo uvugire Imana, igihe cose uzoba wumva ufise isoni zo gushingira intahe Kristo yazutse, kwitwa uwa Kristo bikakubera umutwaro, nka bamwe bahora baza gusaba abapadiri mukuru ngo turasavye mudukure mudufute mu gitabo c'ababatirijwe. Ico gihe uzomenye neza ko utakiri kumwe na Mutima Mweranda. Mutima Mweranda atumara ubwoba bwose, akaduha kuvuga twemye tudahugumbwa, naho hoba hari ibidutera ubwoba canke bashaka kutugirira nabi. Igitangaro kigira kabiri, ngo bose rero buzura Mutima Mweranda, batangura kuvuga izindi ndimi ku rugero Mutima Mweranda abahaye kuzivuga. Bavukanyi, igitangaro ca Mutima Mweranda ni ukubona canke kumva abantu bavuga indimi nyinshi, ariko ntikibabuze ko bumvikana, bagatahurana, bakayaga ivyiza vy'Imana bahuza kandi batavuguruzanya. Ahari Mutima Mweranda, abantu bayaga bahuza, bakanama rimwe, naho boba badasangiye amamuko, naho boba badasangiye ururimi, naho boba badasangiye umugambwe, naho boba badasangiye intara, eka mbere naho boba badasangiye igihugu, kuko Mutima Mweranda ntagira imbibe. Mwavyiyumviye namwe ko abantu bari Yeruzalemu bari baje baturutse imihingo yose, Abanyafrika, Abanyaziya n'ahandi hose, ariko bakumva kandi bagategera ivyiza vy'Imana biriko birayagwa n'abatumwa. Aho Mutima Mweranda ashitse rero, abantu barumvana, baritanaho, bagahuza kandi bagahana n'ijambo, uwuriko aravuga kumvirizwa, n'uwuriko aratabaza kumva izo arizo zose, ijwi ryiwe rikumvikana kandi bakamwitaho. Ico rero ntaworeka kuvuga ko ari igitangaro, na cane cane ko tuzi neza ko muri iyi si turimwo abantu batama bariko barumvikana mu mvugo. Iyi si irangwa no kudahana ijambo, kuvuguruzanya no kutitaho ivyo abandi baba bashaka gushikiriza. Ikarangwa kenshi n'ukwica amatwi mu gihe hari amaborogo y'abari mu bibazo bitandukanye bari bakeneye ubufasha. Uko kutumvikana no kudahuza mu mvugo ntibituruka ku kuba tuvuga indimi nyinshi haba namba, kuko n'abasangiye ururimi bagasangira amaramuko barashobora kuvuga ntibumvane, ntibahuze, ntibatahurane. Umugabo mu rugo akavuga, umugore ntatahure, canke umugore yavuga,
umugabo ntategere kandi bose bavuga ikirundi. Abasangiye akazi canke ubutumwa bakayaga ntibumvikane kandi bose bavuga ikirundi canke igifaransa. Abasangiye umugambwe ugasanga nabo nyene birashika ntibayage ngo batahurane. Abasangiye igihugu basangiye imico n'imigenzo bagasangira kahise na kubu bakavuga atawumviriza uwundi nk'aho twoba twasubiye mu gihe ca Babeli. Ababishoboye muze gufata Bibiliya musome mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca 11 murabe ivyabereye i Babeli, aho ngo abantu bari bigiriye inama y'ukubaka umunara ushika kw'ijuru mu kiyaya ca Shinari ngo bihe izina rurangiranwa boye gusabagira kw'isi yose. Imana yaranse ako kagaye n'agasuzuguro icibamara amanyama mu kuyoberanya indimi zabo. Ntibaba bacumvikana mu mvugo, ntibaba bakija inama. Uwo batumye itafari ngo bakomeze baduze impome bubake umunara wabo akazana ivyatsi. Uwo batumye ikaburimbo akazana amazi canke ivyondo. Baraheza barabona ko bitagikunda ko bahuza mu mvugo, bagira ko bashwiragira kw'isi yose kandi arivyo bari banse. Ku munsi mukuru wa Pentekoti rero, Mutima Mweranda yakoze igitangaro c'uko abari basanzwe bavuga indimi nyinshi basubira bakumvana bagatahurana. Ururimi rumwe rwari rwatumye bagira amanyama, batangura kwigumura bagarariza Imana bashaka kwiha izina bo nyene ubwabo. Mutima Mweranda nawe ahaye abo bavuga indimi nyinshi gusubira kumva ivyiza biyagwa ku Mana. Aho Mutima Mweranda rero atari ubu niho usanga abavuga ururimi rumwe bayaga ntibahuze ntibatahurane. None gabavukanyi ivyo biva kuki? Nta kindi bivako atari bimwe Paulo Mweranda yadushikiriza mu gisomwa ca kabiri. Yagize ati abaguma bagenzwa n'umubiri ntibashobora kunezereza Imana. Arongera ati umuntu atagira mutima wa Kristo si uw'Imana. Ivyo birahagije kugira ngo dushobore gutahura igituma abantu dushobora kuyaga ntiduhuze. Nuko kenshi na kenshi tuba tugenzwa n'umubiri, kandi umubiri uvugwa ntabwo ari iki kibiribiri twambaye, ahubwo ni iyi kamere muntu usanga kenshi na kenshi ifise impengamiro mbi y'ukwikunda no kwama twishira imbere muri vyose, naho vyodusaba gukandagira abandi. Niyo kamere muntu ituma twibara uko tutari, tukama twiyumvira ko turuta abandi, tukiyumvira ko duciye ubwenge kuruta abandi, tukiyumvira ko turi imvuga kuri kuruta abandi, gutyo tugashaka ko abandi baceceka bakatwumviriza kandi bakagamburuka ivyo tubabwiye. Niyo kamere muntu yama ishaka kwiyegeraniriza ko vyose, tukiyumvira ko ari twebwe dukwiye kugira uburenganzira bwo kubaho neza twenyene. Niyo kamere muntu irazwa ishinga n'ukwiyubakira izina rurangiranwa twebwe nyene, tutitayeho ico Imana yoba yaraturemeye. Ubona ko hari naho duhimba nabi tukibagira ko yoba ari Imana yaturemye. Bavukanyi, twumve kandi dutegerere ijambo Paulo Mweranda tuyagiye. Abaguma bagenzwa n'iyo kamere muntu bakemera kuganzwa n'umubiri ntabwo banezereza Imana, eka nta nubwo bazokwigera bayinezereza, kuko batagira mutima wa Kristo muri bo. Gutyo bagatakaza iteka ry'ukuba ari Imana. Utari uw'Imana nawe ni ikihe ciza wo mwitegako? Naho rero twofatira tukibaza tuti, mbega jewe ndi uw'Imana? Ubwo nanje sinoba nkiri muri ca gitigiri c'abaganzwa na kamere batagira Imana muri bo? Inyishu ntigoye gutora, kuko mu nkuru nziza Yezu yatubwiye ati, nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje, nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. Arongera ati, uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugira ingoro yacu.
Ngici igipimo kitabesha co kumenya umuntu arimwo Imana n'uw'Imana itabamwo. Wumvirije umuntu ariko aravuga, urashobora kumva ko ari Imana ivuga muri we, canke ko hari ikindi kivuga muri we atari Imana. Ubonye umuntu ivyo akora, urashobora kubona ko abikora ngo Imana ininahazwe, canke naho ko ariko arironderera ikuzo ryiwe wenyene ngo yiyubakire izina. Kandi bavukanye ntiturondere gukora icigwa ku bandi, na cane cane twisuzume twebwe nyene. Umwe wese yirabe yongere yiyumvirize arabe kari muri we. Niyo nzira yo gukira, niyo nzira yo kugaruka ku Mana, niyo nzira yo kudashavuza mutima mweranda. Kuri uyu munsi mukuru wa Pentekoti duhimbaza tukongera tukakira mutima mweranda, hari ibintu bibiri dukwiye kwitwararika. Ica mbere, nk'uko Yesu abitubwiye, tuzigama amabwirizwa yiwe, tugumye ijambo ryiwe, kugira ngo ubutatu bweranda bwame bugerereye muri twebwe. Twame twumviriza mutima mweranda, tumureke atwigishe, tumwumvirize, atwibutse iminsi yose na hose ico Imana idushaka ko tuba arico dukora. Kira noneho tumukundiye, ni nawe azoheza akabikora muri twebwe, nk'uko twumvise yabikoze mu batumwa ku munsi wa Pentekoti. Abo batumwa nta kindi bakoze atari ukumugamburukira, bakamureka akigaragaza, akerekana ububasha bw'Imana muri bo, kandi bari basanzwe ari ba nta ntege. Natwe nitwamureka, ivyo yakoze mu batumwa kandi yabandanije akora no mu basubirizi b'abatumwa, ntazoreka kubikora muri twebwe niyo twaba twamuyobotse. Ica kabiri, Pawulo mweranda mw'ibaruwa yandikiye Abanyaefezi ikigabane ca 4 aduhanura kudashavuza mutima mweranda. Ibimushavuza turabizi, aba ari vyo twirinda. Ibimwirukana muri twebwe turabizi, kandi bitari bike twagiye tubigarukako. Twame twibuka ko iyo mutima mweranda tumwirukanye muri twebwe, na Yezu tuba tumwirukanye, kuko ntibigera batandukana na rimwe. Umukama rero nanagure muri twebwe ingabirano zose za mutima mweranda twagabanye kuva tukibatirizwa, atugirire ikigongwe kuri aho hose twagiye turazipfisha ubusa, yongere azidukomereze kugira ngo zame ivyamwa bishimishije nk'uko we nyene abishaka. Umukama rero nabampezagirire, yongere abazigame mu rukundo rwiwe. Amen.